Vyarangoye ya Miro team of course twabwiye kandi batumira bacana muri Yasohotse kandi nende nibatsinze muri top 5 ku munsi wa gatandatu maperikiraho uryukaraba kandi no kuma commentaire kuri page ya Facebook kwa Yasohotse biganiro rimwe so Vyarangoye niyo ndirimbo ubona ko atari bake banakunze abafika kubera ko bari bakumbuye ko Miro team n'umugwi abenshi batari bake bakunze ku ndirimbo baririmbye sore banakoze na comeback nziza ino ndirimbo akushikira tsinda kandi uravye nabene igihugu barayisaba cyane mu kwandikira code so ni batumire bacu muri Yasohotse dosi naona je ni Miro koko ni biyo ndiko ndibira ikintu cuba cyarangoye shana enda kuja muri kahise none nakintega gihe apana kimitagive oya ariko reka tubakire cyo tubabwira cyo baraberewe mwaza kubona amashusho mu nyuma kuko ni Miro ni kwa meze neza sanga wana muri Miroir ari muri Yasohotse murakoze cyane meze neza turashima kandi kingana gute mutaja ku maradio kumasamiriza hari haciye nk'imyaka nk'ine yego ubwo bisa kumanza mwibutsa abafana kwa abafana bashasha b'ibiganiro byacu bavuga ati abantu kweri ndetse bakumbuye okay mumwibwire Nisimbizi kuva muri Miro team hari haciye tutahari mugabo ndibaza abantu basubiye inyuma bakaraba bakaja ku ma réseaux sociaux barashobora kubona turafite ibikorwa byinshi twakoze ego twagarutse muri uyu mwanya badugutwi hanyuma tubayagire ibishasha tubazani okay yo nanje ni Nick kuva mu Miro team nibaza ko ibindi byose simbizi yarasa n'ubivuze ariko nanje ndi umwe mu bagize mu Miro team dufite ibikorwa byinshi twari tumaze igihe kinini tutariko turakora imyaka hafi 4 ego hafi 4 twari dukumbuye abafana nabo bari badukumbuye rero ibyo tubazaniye twe turabyizeye cyane mu dutego gutwi murakoze ikibazo cyane macubise niba ko mumviza kayariya twako turaza turumva ikibazo mu bagije kuntu twacyumvise murashobora kudusubiramo erega n'iki aho usanga hari ibindi mu buzima bwawe ikintu cyambere vuga kigoye n'iki ikintu vuga kiragoye n'iki ikintu kigoye cyambere mu buzima ni kwitora kwimenya yego Nick nawe urukundo muri nanjye mandozi atandi wa urukundo nazabari agape cyane urukundo sade it depends n'urukundo rwarigo bon urukundo misanzwe nta urukundo bon nibaza ko rushatse kuvuga hagati y'umuvyeyi n'umwana canke oya ndi kuvuga relation hagati y'umuhungu n'umukobwa tuvuze urukundo so byo karaba ari mu batura ya Alvaro Morata bahamagaye famille mwe bashete mu mama wiwe kurusha umugore wiwe twanivuze ngaha wewe ni iki ufise umuryango murase umugore ufise n'abana hama umushitsi yaje kubatemberera ni mama wawe okay twavuga ati okay reka tugende twasinde top 5 tugende World Beach ninda zo kwicara imbere hagati y'umugore wawe na mama wawe bon je ko ico gihe imaze kurongora mbari kumwe aho turi ubunyene kuvyimvira vyiwawe ubunyene ndo kwicara nta mugore mfise ni mama kumufise ndamufise n'umugore kubera ko umugore ni wangira umugabo jewe Simbizi nawe kiratawuritse kubera umugore niwe ndamubwira umusore wacu byaramugoye mu gihe umugore adahari umuvyeyi ni kimara murabizi mugabo umaze kwitwa umugabo utuma uba umugabo n'umugore rero utuma uvyitwa ko ufise umuryango n'umugore nyine kubera ugumye kwa mama wawe nta muryango uragira ico gihe rero baguhamagaye nk'umugabo bagahamagara umuntu wocagura hagati ya mama ko cagura umugore nyine yakugize umugabo Alvaro Morata n'ibitari ivyo kubwawe for you Morata ariko se asana oya mwese nuko nawe usanga kwa mama we n'ikibazo nguyo mugabo ubundi umugore urumva uhisemo usanzwe ibyo bintu ntibashobora no kubikontara umuvyeyi umuntu yakubyaye n'umwana nibyo bintu ushobora kubigereranya umuntu wese afite ikibanza cyiwe mugabo ngiye umaze kuba umugabo
mba numva yuko uwo mugore niwe yatumye umugabo mu gihe uri kurasubira inyuma ugiye ku mugore nako ku muvyeyi ubusubiye kuba umwana nivyo rujya rubavu bakwagaruzi wawe ushaka gusokwirukana so ni canke tebeze muri bino timu ibikorwa mukora byo mwemera canke mwemera byo mukora ibyo dukora turabyemera kandi n'ibyo twemera ni kimwe mwebwe mukora byo mwemera canke mwemera byo mukora birafatanye ibyo si ntibifatanye kuko bwuka byumvira si bimwe ntacyo dusiguriye neza ko bitandukanye mu jeje communication n'ino timu cyabihindukira kimwe mwibyo ngo guhindura ivyo ko dukora ivyo twemera canke twemera ivyo dukora kubera ko turabaririmbyi twebwe hariho ibintu dukora tuvugira abandi hariho ivyo turirimba tutemera 100%, ariko bien sûr ivyo dukora turavyemanga ivyo mukama vyemanga mugahe mwimanga ivyo mukora dushobora kuba duhisha mugabo hariho n'ibindi dukorera mu ntege nke winegura mugabo bien sûr ukaba wabikoze uravyemanga nyene ko wabikoze. Okay, that's right. Mu myaka ine n'ibiki mwari mukumbuye twari dukumbuye gusubira kuvugana n'abakunzi bacu, twari dukumbuye gusubira gukora, twari dukumbuye gusubira kugaragaza impano zacu yari kigiye kinini. Ibyo ku bwanje n'ibyo bintu hanini umuntu yarakumbuye. Kweki kurindira imyaka ine? Kurindira imyaka ine byavuye ku mpamvu zitatuvuyeko, burya ubuzima niba bworoshe hari guca mu bintu bitandukanye, bikaba ngombwa yuko banza guca mu bindi kugira uzogaruke wararonse n'ubundi bumenyi. Ni impamvu ni nyinshi bravo, ntabwo ari byatuvuye, ariko nyine kandi turemeza ko atakibera ubusa. Ego bijya twagomba kubanza kubicamo kugira n'umwanya dutegereze kuba turunga. Ni kintu mbona mwahombye mu myaka tuvuze tubyirengagije ko hari ico twahombye, twaba tugize amakosa kubera bwa mbere abafana bari benshi ico gihe nyuma y'imyaka ine barakuze, barabaye ibindi bintu, hariho abateye imbere, nta support ziba zikitugora cane nk'ubu uko ariko biratugora. Ico ni cambere twarahombye kandi link n'abantu bari batwizeye gose. Hariho abacitse intege n'ubu wanashima turiko turavuga baguma batubwira ati none eske ntimuje kwa kuntu kwago naryosha maze indirimbo zibirusha basubira kandi narahagaye mwebwe ariko baradutegera iminsi. Rero uruhombo ni byinshi, abafana mwikinga n'abafana kandi bien sûr no guhomba kandi connection twari dufise, ariko kandi nkuko Simbizi yavuze nta kibera ubusa, byarashitse hariho n'ibindi twungutse. So muri timu atamwe muri bangahe neza neza? Muri timu turi batanu, turi babiri, abandi bari tumaze imyaka ine dukora turi babiri itanu mbere gusa. Aho ngene wako nta n'igice aho ngene wako abandi ngene sinzi by'abafatiri ntituzijyatumye bagenda mwe n'igice abakubije barabona ko baragenda twebwe n'igi passion urukundo dufitiye uwo muziki, abandi nta rukundo bari bafite. Amarisha iyo nabo baca kwivugisha ivyo koje mvuze n'ibindaba navuze kuri party yanje. Ibindaba cyane ni gitumye nkiri muri ibi bintu, ni mu rukundo nkunda uwo muziki. Wanashima rwatumye mara iyo myaka yose ine nanje twakwa bivuyemo, ariko no musi nk'abantu hari. Rero bitavuze ko na Emeloveness ejo kwanza arasharirimba Emeloveness nawe nafise indirimbo nshasha yamara amezi 2 isohotse. Patrick Disney watakiri mu Burundi nibaza ko kuririmba arufatiriwe n'ubundi buzima ama naviga teka nawe nyine twaze turirimbana asharirimba mu chese z'umuntu nigeze kumva ko amakuru arimba na okay mwinga iwabo. Urumva arashari muziki nawe nyine mugabo nishatse gusigura ko batanka umuziki nawe nyine bakiri ku ruhande bashobora kuba bakunda, ariko twebwe cyane twebwe team urukundo dukunda umuziki na melody. Yes, mugarutse muri babiri muri kyazo mu Rutana. yego Neza umuhe na he. jewe ntabwo ndimvukira mu Rutana, ndimvukira Igitego mugabo nakuriye yo mu Rutana, nagiye gusinya 3. Wakuriye he? Yofi
muri Sosonyo muri komine Bukemba ahantu bita mu quartier F. F ndabona so nawe niki je turababanyi nta n'imetero ijana zihari hagati yawe uza muhira urumva turi bamwe rero tumara imyaka idasohora musoshuga musoshuga isukari muyiduze ariko nanjye no mu Rutana yeah of course so turimo na miro timu wa indirimbo ni Vyarangoye yatsinze hano muri top 5 first of all ikimubwira ababatoye muravye ku makuru na Facebook ndetse no mapere bakibiriraho batoye miro timu maze imyaka 4 tutababona ariko mugabo bakaza ku ndirimbo yawo no kunyuma y'ikije kitari kito mu ndirimbo yawo gashika iba iya mbere mu ndirimbo sava dufise muri top 5 ubwa mbere je nagira nshimire kwanza urubuga rw'intara yacu nziza ya Rutana nabonye ari bamwe mu batoye umugimiro team indirimbo Vyarangoye ko ibi ya mbere muri Yasohotse ya top 5 rero urumva ico ni ikintu gikomeye kubona ko dufise n'abantu batuzirikana bari mu ntwaro hama ikindi naco noshimira abafana batataye icyizere kuri miro team kubera ko turebera ko ari amakosa twabakoreye byinshi yo kumara imyaka hafi 4 tutari turakora mugabo abo bantu bumva ko bagumanye umutima wo kudushyigikira turabashimiye bivuye ku mutima hama natwe ibintu bariko baradukorera twamye turi abantu twegeranye n'amahati cyane kugira niyo aduhuza cyane n'abafana bose wanashima badashika ku mbuga bose wanashima n'abashika ku mbuga nabo nyine barumviriza n'amahajyo rero turabashimiye bivuye ku mutima kandi tubemereye ko amakosa twabakoreye niba yakota nk'amakosa tuzoyakosora that's right so mwiyo myaka 4 simbizi muziki mu bijyanye n'umuziki Mwiyo myaka 4 twarize ibintu byinshi cyane kubera burya iyo uri mu kibuga hari bikugora kubona amakosa cyangwa ntubone ingene urukino rugenda neza mugabo iyo ugiye inyuma gato ugatera intambwe inyuma ukaraba urashobora kubona ati ibi nini bigenda kunuko nta makosa kiriya gihe twakoze n'uyu mwanya twashoboye kugira ko tudashobora gusubira kandi ikindi kintu twarize cyane ku bintu bijyanye no kwandika umuziki kubera nubwo tutari ko turakora muri iyo myaka 4 ntabwo twagiye kure cyane y'umuziki twarabandanye dukora ibintu byo kwandika imiziki tukayiha n'abantu bakayiririmba banashaka n'ubu turanabikora rero twarize ibintu byinshi twarize cyane kuganira n'abantu basanzwe bajejwe ibyo guteza imbere umuziki nibaza ko bizotworohera cyane muri mwanya gusumbya uko twabikora kijya mero timu muzana ingufu zingana kuti mu myaka 4 ariko bafasa kuvuga ngo pour mieux sauter il faut bien d'abord ego bazaza gusubira inyuma neza bitaze bien byari nk'ivyo mu mitwe gutera twebwe umyesote ibi nyene twazana urahajya iyo umaze imyaka 4 utari mu kibuga simbizi yavuze ko uri kuriga ariko kandi no kugaruka ufise ubwoba wasanga abasore biteguye kabisa kandi bafise amanimero akomeye cyane batiteguye no kuyatakaza kubera ibintu baba bararwanya rero no mukuza ntubura ubwoba uvuga ati nanje nzana iki ko havutse abandi bantu nyuma yacu muri iyo myaka 4 tumaze ari abantu bavutse barakura kandi baraja hejuru ubwa mbere icyo twishimiye ni kuvuga dufise twaramaze kubyerekana twazanye indirimbo iri kuri Karibu izindi ndirimbo zose ziriko zirasohoka nico cyambere hama abakurikirana imbuga zacu cyane tubirire n'abariko baratwumviriza bakurikirana imbuga za Mero Team Facebook na Instagram zacu na YouTube na TikTok byose hamwe hama abakurikirana imbuga zacu barabizi neza ko indirimbo yari gutangura ntiyari Vyarangoye hari indirimbo twagiye gutangutse bivuze ngo ibikorwa dufise si Vyarangoye gusa hariho n'ibindi bikorwa byari byatangwa imbere yayo rero twari tuzi twebwe ko tuzokwinjirana na EP tuzosora EP mu kwinjira na Mero Team tugarutse ngabo equipe yaratubujije tugira ko EP rero kugurisha wanashima no gushikana mu bantu hari gihe uburyo bwa EP bushobora bwinshi cyane bukagorana duca bitangura na Vyarangoye ingufu rero dufise nizo ibikorwa n'ibyo bizotuvugira byonyine
That's right. So tujya ku ndirimbo Vyarangoye. So yanditswe ryari uko hari bari byo kugira ati indirimbo natse 2019 so yo waruna uvuga nanditse mu ndiheze. So tubwire ikorwa ry'ino ndirimbo Vyarangoye na kubera iki Vyarangoye. binini tukayireka twajya ku zindi mugabo tukaguma twumva indirimbo irimo akantu nibaza ko ari nacyo gituma yatugoye cyane mugabo mu nyuma tugasubira turagaruka turayifatira umwanya turayitora ngira ngo resultat murazibona icyavuyemo murakibona indirimbo yasohotse imeze neza ego wavuze ngo kubera iki Vyarangoye naza ko ico kibazo ca kabiri bacubandaniriza ko Vyarangoye ni title bwa mbere twatoye bivanye n'indirimbo y'ukuntu hariho igihe tora title bivanye n'ukuntu na progression y'indirimbo ngire mugenda murayandika n'igihe mutangura kwibwira title imbere y'uko mwandika indirimbo Vyarangoye ni indirimbo yaje title yaje bivanye n'ingene turiko turagenda na progression y'indirimbo ni irivugira ni titre bidasaba gusigura cyane wumvirije indirimbo kubera ko umuntu agorwa na byinshi kandi twafatiye ku buzima busanzwe bw'umuntu wese twari gushiramo amaverse menshi cyane muri iyo ndirimbo ikaba ndende kubera ko umuntu wese arashobora kuvuga ibyamugoye muri andre yiwe rero twagerageje kuvuga ibyatugoye kugira dushobore kureba amakosa dukora twinegure uyu Karenge yari yavuze ati kwimenya nico kintu kigoye cyane rero nawe utangiye kumenya ibyakugoye iyo utangiye kumenya ibyakugoye ucukira ucukira ucumenya n'ingene ivyo bintu bijera canke ingene ubana navyo hari umugambi wo kwangura igitigiri cy'abantu bari mu biro kimwe sinzi uruhande uvuze ko kubera abagize muri babiri mushaka kuba batatu mu bari abaririmbyi basi abaririmba mu mwanya turi babiri mu gihe byoba ngombwa yuko hojamo tukabona ko bikenewe twobikorera ko nta kwizibira nta kwishira hamwe hanyuma ubundi harimo n'abandi baririmba badufasha mu bindi bintu bitandukanye yego mwagarutse na Vyarangoye nizahe nguvu mugoma mushiremwo cyane cyane ku bafana banyu bavuga ati reka bashaka kuba byarabagoye tubagoyeramo kacana kandi bakera nizahe nguvu ku buryo n'umwaka n'abahera bugatoya abantu koko byatangiye bagora ariko inzira twayivuga nivyo navuze kare ni inguvu dufise ni umuziki n'ibikorwa batuka umukozi bamushimira canke bamubwira ibikorwa ariko arakora rero nibaza ko nivyo botunegurira ko niba dutegeye iminsi nyene bariko baradutega kandi natwe turabizi ko bariko baradutega rero ko tubizi ko iyo ngorane tuzi kwihari nta bazodusha baratubetega so imiziro zireze no ndirimbo isohotse umwaka tuzorangiza nyine canke tuzoheza umwaka neza then tangurane n'undi mwaka aho twebwe nk'ubu bidukundiye nibaza ko umwaka wahera tugeze kuri zitatu urumva umwaka kubera ibikorwa birahari ni iminsi mike wanashaka kuza n'ukwezi ni iminsi mike indirimbo zihari no kundusha kuyisohora muga n'ibya bindi yakwavuga ati ariko indirimbo zirahari neza zirakoze kubera n'ibyo ariko aravuga hari indirimbo yari yahize twashaka gusohora Vyarangoye mugabo kubera twasuye kuvuga kandi twavuga ati ahantu kugira tuhinjire reka tuhinjire ku nuko tuca turahitamo Vyarangoye ubundi ibikorwa birahari tuje kuri video ya Vyarangoye challenge zabaye zo gukora ino video gutunganya amasanamu byagoranye n'ibiki n'ibyoroshe n'ibiki ari watu tuvuto insolite insolite nitwobura na cyane ko naho twayikoreye ahubwo umuntu haciye hasha twayikoreye muri Win Club inyuma yaho gato itigeze gukora video twari turategura ko ari naho hobera lancement haciye hasha Win Club yacisha hama ibyatugoye ahanini aba artiste kenshi abantu bakorera muri uyu mwuga baragurwa n'ikibazo gikomeye kijanye n'abasponsor support icyo kibazo ca mbere ico dushobora kuvuga ibibazo byose ico kibazo tucirengagize nta n'ikibazo na kimwe twaba tugize nico twamadoya kuri isi yose support twarayironse ariko twaronse idakwiye byinshi kubera ko iyo ushatse gukora video ntiwoshobora kuronka support 100% y'ibintu ukeneye ibindi bito byagoranye kwari Miro team yamye ari groupe ikora audio na video kuva kera tuyitangura rero ubu video zarazimye cyane
kumva twari tumaze imyaka ine tudakora n'ico gihe dutangura gukora amavideo ntivyari bizimvye ndetse aho twasanze n'uburyo twagerageje gusigaza muri bije yuko twoshiramo muri promotion twasanze aho uri ko urakora n'ubundi muri video ibiharuro birashangana sima promotion ya video ikintu benshi abantu batazi ntibazi ko kujya utinda upanga budget ya promotion video kintu promotion indirimbo ni uti promotion video kugira bakubone radio kugira bakumve abakumva indirimbo abantu benshi batazi ko rero video nayo ari promotion rero ico ndiko ndavuga nuko uburyo wapangira zo ama power play n'ibiki kubera ko kwa kuntu wari wibaza ko video uzoyikora hama ugasanga kumbe hari ibintu biguma bigorana amajoro abantu biyongereye igitigiri utari wateguye kukiza kuhaba ibibanza amadeplacement ibitoro byashi bigorana cyane twabikoze mu gihe hanasaye lunch ino ndirimbo yabereye Milton rero byaragoranye ivyo navyo nyine twari ko turavuga yuko biri mu byatugoye ikindi naco abakobwa mu Burundi baracari ikibazo ku mpamvu bakoresha muri video naho gusa amafaranga hari umugwi nabonye Mengo yamu no film video bino gato sinipfa gutora murabiki twebwe umukobwa ameze gute mwe mutokoresha nta mukobwa n'umwe tudukoresha muri video nta n'umwe bava toutes les femmes sont des bivana n'indirimbo tous les hommes bakore ko yatumugabo nawe arashobora igana cyacu mubona yanavuga ngo yafashije kuri indirimbo yacu yaragifashije cyane kubera ubwa mbere twari dushaka kulinkinga n'abantu twari tumaze igihe kinini tudakora hariho abamenyeshamakuru aba influencers aba promoters n'aba sponsor batari bazi nuko turi no mu Burundi banashima kubera ko ico gihe tumera nk'abahagaritse twabaye mu Burundi umwanya munini rero hariho n'abatari bazi ko turi ngaha bari kubona dusohoye indirimbo ati abantu baje bavuye he bavukanye n'abantu baje rero byaradufashije kunyikinga n'abo bantu naho numva ko bari gushobora umusango bose bahashike canke bivanye n'umwanya canke hariho n'abazabera mu bindi ariko byaradufashije cyane kandi n'ubu urabona nibyo turimo nibyo tuko ibintu byose mbizi yabuze twite twaramenye ko kuba muri ibyo gusa kuko kuba muri ibyo akora ibijanye n'uruhara rwiwe hakaba hariho n'abandi bantu bakora ibijanye n'uruhara rwabo nyine ndasimva yavuze mu bakunzi nohera mu bindi kubera iwo munsi yaranje so yarari kandi yatenza kuba hari nawe bisanze rero nakababaro Misanganoma jana mambo kenshi ibintu by'abartiste kubera ari lunch indirimbo turayifisa musimwe nawe nahashitse nibaza ko atacu bitwaye kandi twanamenye byinshi undi bose washitse yakenewe cyane ko abakunzi banyu bakiza kubumva bakumva indirimbo yanyu kuko no musi muri pop ya numya selection mu kintu gatsinde top 5 nibaza ko ari ikintu cya mbere cyiza so mwavuze ko umwaka ushobora kurangira mukozi ko niba musi ibikorwa bitatu aho ari mupanga agenda ajyanye n'ibya byanjye ku 11 kwezi kwa nyuma hoba harimo collab muri EP twari ko turategura gukora twategura kunanshinga kora bwo yari irimo ariko ntitwibaza ko ari izo kurikira kubera ko twamaze kugira na single tutezo kurikiza kandi single kugira melody n'ubundi babonye isura cyane ya melody tubikora nibiki babaza hano muri industry bibababatsa mukene ko vyohinduka cyabagoye Jeri ataka twebwe tuba turiko twikorera ibintu dukunda nshinga abari ntabwo urabumva nta bintu birabimbabaza nta na kimwe muri subize kandi wowe nta na kimwe kimbabaza kubera nawe ibibabaza ntivyobura umugabo urumva ndatahora ariko avuga gutyo kubera burya iyo urakora ibintu uraba abandi bantu ngo bariko baramfata mu bwoko byategerezwa yongeye ubwo bashoboye gukora icyo bategerezwa ugatanga ingufu zawe zose ugakora ibikorwa nk'uko byari bitegerezwa ko bikora hanyuma
umva twe nitwikorana twenyene tuba tubakeneye mwebwe kugira ngo mushobore kudushigikira tuba dukeneye abapromoters abanyafinansazi mugabo hari igihe usanga bidakunze ko bashobora kudufata mu mugongo bakadufasha gushikana ico gukora cacu imbere ibyo bintu biba bibabaje mugabo umuntu wese afise si ngombwa yuko ndinda kukubwira we ngo mukubikora ngiye wabonye igikorwa kandi ubona yuko gikenewe yuko cofatwa mu mugongo ko gikeneye gushigikirwa ko ari igikorwa coshobora guteza imbere igihugu kubera akazi tuba turiko turakora nituko turakikorera tuba tugakorera igihugu yego kubera umuririmbyi ni umuntu ashobora kugaragara imbere ni icitegererezo mu kibano yego mu gihe rero tuba tukozwe nk'indirimbo irimo n'impanuro gutya hanyuma abantu ntibayishigikire ntibayifate mu mugongo amakosa barayi iwabo kandi ibyo nivyo reka kutubabaza ariko kandi nivyo tubuza kubandanya industry ni sawa fresh ni sawa awana noma ku ruhande rw'iwacu bisa ngora umwe wese yirabe bona wachezana sasa ni kudisimi mutatu ncenda 10 dutanga iganiro kwatwumeza muri selection arakwazo fise canke interano ushobora kubwira Miro team bari hano kandi uretse YouTube ndirimbo harandi umuntu ashaka kwisanga kuma digital platforms zose Spotify, Deezer, Boomplay, vyose mugende mwandike The Miro Team kandi amahera menshi kuma dishi ya cane gusa cyane no mu byo twize navyo twe niyo ndirimbo ya mbere dutangiye kugurisha kuma digital platforms rero urumva twagarutse twiteguye gose muje hasigaye ko namwe tugira nuko bariko barabikora mushaka kimwe yase bazi mushaka kimwe yase babiri kiganiro mwarabikoze indirimbo mwarashoboye kuyigaragaza uko twashizemo ko twebwe ino yo ari cyangwa kutubaza cyangwa bitogwa gute twe turicara nka team ya slash tukica tuvuga ati okay cyane tumiza lyrics cyacu ko nga turi kuri radio nderagakuru radio ya leta kandi cyane duhagaze ku ndero so tuvuze indirimbo twanayigisha hama twara indirimbo zazigisohoka hari nyinshi stars amahigo so twavuze ati Miro team ni baje ngaha is fine ikimwe fuza mukuri ya slash kirenge nchenge numva mengo ndaba twagirwa nikosa hata favorite unovuga ngo your favorite artist in the world need oya kabisa oya vuga hana kimwe hari mambo akora n'ikibazo kishakirikiricho nani kacambwira ebana jewe ni Nick Miro Team sana kibazo kabisa kubera nabisigura nta kimwe Nick nawe nini bon je ndaharara je bivana na mood ufise uwo mwanya kubera ko no mu Burundi je nta muririmbyi nkunda ngo ambere icitegereza bari nkurikirana mugabo hariho nk'umuntu ubu kurikirana bivanye na stage akavuga ati jewe stage zanje ni inspira kuri naka hageze ko ndirimba lyrics ni inspira kuri naka hageze amashwa y'ama beat ni inspira kuri naka none mwanya no wa favorite yawe yindereye kuri kuma beat cyangwa kuma show umwe ariko arakuza mu mutwe uwonyene your favorite artist oya bon je hariho umuririmbyi yitwa Mahar Zain no aririmba indirimbo z'Imana no mu mizima rero uwo je ndamumviriza cyane kubera ko ukuntu ataya gospel y'Abayisilamu okay sindi no mu Islam nasikia pasimedi so wavuze ko favorite artist in the world ari ni navunisha ni Nick no cyane no muri Maroc no nyera ngaha kubera sawa ntaco nakibazo nta nisiguro ikibazo ni iki mwijoro injya zo mwijoro zitadine sivyo hagati yuko woro utogwa nk'imiliyoni 5 cyangwa gusangira dine na nicyo bitamwe iki kimwe muri ivyo Victoria de miliyoni 5 unasikia sasa unasikia sasa miliyoni 5 harimo dine n'ubundi no cyane dine agasiga n'umuryango wiwe waje none no cyane urabudine naho yari Yesu kamamagana umuntu ngo cyane yabivuze abibona arafenda ni aramutana gukora ibiteramo so atyagiye mutana sanction misosomo ikintu cyo
tuzogaruka ko nibasohoye indirimbo sivyo Okay. arafendana kwa mutara nanje nzovana na cyane cyane na miss home I miss aho turagenda na cyane cyane ko twebwe mu bafana ba mbere dufise burya ubwa mbere abantu nemera ko ari abafana b'iwacu n'abantu bo muri Sosumo ariko ngabo twebwe nico nabonye Sosumo bafise vibe gusumba abo kurutana mu Rutana barenze muri Sosumo turarenze aho no mu Rutana imisanzu iriya ntara yacu iraryoshe ni presque yose bon hariho ahantu henshi ntarashika mu ntara mugabo nibaza ko naho nyene haryoshe ndamaze kumva za mpinga kayo ariko no kurubaho nabonye abantu bitabira show gose za muzi hariya barabyitaba